uru rugamba rw'iterambere nagira ndababwire ko ari rwo rugamba rwa mbere rukomeye rubaho, kuko n'urugamba rw'ubuzima. Twagize urugamba rukomeye rw'umuheto kugira twirwane ko ntidupfe. Ubu naho tugira urugamba rukomeye rwo kwiteza imbere kugira ngo tumererwe neza mu gihugu cyacu, turoranirwe. Nagira ndababwire, narazungurutse ibihugu bitari bike. Hariho igihugu mu Misiri twebwe ariko tubarungikira amazi. Aya mazi mubona muri imyonga yose, hajya mubonye agiye aruhukira mu Misiri. Niyo bavomeza uko mu Misiri n'ubugaragwa nta mvura igwayo. Bavomeza amazi avuye i Burundi. Icari kibabaje, mu Burundi hama hateye inzara uko umwaka utashe. Hanyuma ukazubona abo mu Misiri baratugemuriye ivyo kurya, kandi bo batamvura yigera igwa. Ivyo nivyo vyagiye birampa icigwa. Uwundi munsi barambajije bati tubwire igituma haba inzara mu Burundi. Ntangura kubasigurira ngo imvura iratara, ngo hanyuma ngo yiguye naho ikagwa nabi, ngo igaca ibiterwa byose bitwagwa. Abo bantu baca barambaza bati none ico gihugu ni cahe? Aho imvura igwa igatera inzara, yareka kugwa igatera inzara. Namwe nimwiyishure, aho hantu imvura yogwa igatera inzara, hanyuma yanka kugwa nyene igatera inzara, ico gihugu kiba citwa ngwiki. Niwo munsi namenya akamaro ko gukingira ibidukikije. Niho namenye guca imiserege kugira dukinge inkukura. Kuko wase guca imiserege, inkukura izotwara vyo biterwa vyawe vyose, hanyuma n'amase yawe aca agenda aruhukira hamwe mu Misiri ndababwiye, kandi batayabasavye. Nico gituma rero imuruta ndabakengurukira cyane, kuko nimwe mwatagoye gukanura, nimwe mwataye kumenya akeza mufise. Ubu rero twatanguye koko urugamba rwo kurwanya ubukene. Ubukene ni bubi. Aharaye inzara hazinduka inzigo. Ubukene tutabugwanije tuzogumana inzigo, twame turiko turarabana ribi dusubiranamwo, kuko abashirutse ubute bakimbura, abatashirutse ubute bazokwa bashaka kubasahura ivyabo. Nico gituma bagomba kubakebura. Urugamba rwo kurwanya ubukene ni urugamba rw'urunani. Ubu niducurike imitwe hamwe twese, kumwe twagira urugamba rw'umuheto. Umwe akabinderetse, uwundi akerekana inzira, uwundi akarondera ivyo kurya vy'abagwanyi, uwundi nawe akaza ku rugamba. Uno munsi rero twitegure kurwana urugamba rwo kurwanya ubukene. Uwufise isuka ayifata rime, uwufise umusumeno abaze, uwufise ikaramu yandika imigambi iduteza imbere. Umwe wese ntihagire n'umwe abura ico akora. Kugira urwane urugamba rw'iterambere bisaba yuko witunganya neza. Nico gituma umugambwe CNDD-FDD wiyemeje ko ari bugiye gufata iya mbere mu gutanga akarorero mu iterambere ry'u Burundi. Dutangure twitunganye neza. Ku nama nshingiro muje hamwe, umunyamabanga w'inama nshingiro amenye yuko bajya bose arongoye ari nk'ingabo ku rugamba rw'iterambere. Izo ngabo rero mwebwe muri ku nama nshingiro abakoranije mwige umwe wese ico yakoze, kuko kiyagiye tukiri ku rugamba umukuru wa ekipe yarakoranya babasoda biwe, umwe wese akavuga ingene yagwanya urugamba. Namwe rero umukuru w'inama nshingiro aza arabakoranya kenshi gashoboka, mbere iyo bishoboka ku kagoroba muvuye ku bikorwa mwoca muhurira hamwe mukigana ivyo umwe wese yakoze ku munsi. Hanyuma ivyo yakoze birashobora kuvamwo ikigwa c'uwundi vyari vyagenze nabi. Uwo vyagenze nabi bakamwereka ingene vyogenda neza. None rero ndasavye, nitwa dushaka kuja ku rugamba rw'amahoro rwo kurwana n'ubukene, urugamba rw'iterambere,
inama shingiro iberemezo ryaho umugumyabanga wese aja kwishuri kwiga ico yokora ari kumwe n'abandi. Mucurike imitwe hamwe, akatavuga ntigahenda akavuga. None ubukene buravugaga yemwe, ubukene ntibuvuga. None akatavuga ko kadahenda akavuga. Iyo wumva ubukene buzotunesha, nabijya byari bigoye twarabinesheje byavuga. Ubukene butavuga nibwo bwotunanira. Ja hamwe rero mwipange inama shingiro, tubanze tumenye yuko abari mu nama shingiro bose baganira iterambere. Ikiyago cyanyu nikibe iterambere, ntikibe urusaku, kibe iterambere gusa. Mwumvise yuko kera turi ku rugamba twakundana, kuri urwo rugamba ntidushobora kururwana tudakundana. Mu nama shingiro dukundanireyo, umwe wese yerekane ico ashoboye. Haba urukundo ku buryo niyaba umwe mu nama shingiro aba mu nzu iva, bose babimenye barabe ico bamuterera kugira iyo nzu ireke kuva. Nihaba mu nama shingiro hari uwaraye ubusa, abagize inama shingiro bose nibamenye ko yaraye ubusa n'igituma yaraye ubusa, nibasanga ari ubugaba bwiwe bamukosore. Hanyuma umunyamabanga w'umugambwe Gacimbiri namenye mu nama shingiro zose arongoye uwaraye ubusa, uba mu nziva, uwugwaye. Erega ni ku rugamba twarukora n'ubu niko tutegereza kubandanya. Umurongozi wese mu mugambwe ategerezwa kumenya umugumyabanga uno munsi amagara yamukitse kugira amenye umuntu atagiye kugikorwa. Hanyuma iyo amagara yamukitse niyo abatashoboye wenyene kwivuza, abagenzi bamufashe yivuze kugira agakire ningoga aje ku murimo. Ivyo nivyo bizotuma dutsinda. Umunyamabanga w'umugambwe Gacimbiri amenye abagumyabanga bose bari mu nama shingiro zose arongoye, amenye uwugwaye, amenye uwasivye, amenye n'uwagiye gusuma ubwenge ahandi kugira agazagaruke bamubaza bati duhe utwo wasumye. Erega navyo biremewe yuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Birakenewe yuko muza muraje inama mukavuga muti twarumvise nk'ubu unkajewe iwacu ari Gitega, tukavuga ni wacu mu ikomine twarumvise muri komine Muruta nibo ba mbere mu iterambere, reka tuje gusoma ubwenge batubwira ingene babigenjeje kugira batera imbere. Abo Muruta n'abakumva bati twarumvise muri komine naka y'Igitega yuko hari abantu bakaruhariwe mu migambi y'iterambere, reka tugende gusoma ubwenge kugira ngo twese mu Burundi duterere imbere rimwe. Murumva yuko urugamba kugira urugwane bisaba ko wipanga, bisaba kandi kwiha intumbero. Uti mbega nshaka gushika hehe? Kiya gihe twavuga amahoro gusa, tuti uwo duha amahoro twoheze ibindi tukikorera. None kwa amahoro twayarose turiko tuyakamisha rero, twiha intumbero ubu naho. Kare twavuga tuti uwo turose amahoro, none ubu naho nagira ndababwira umuntu azomenya yuko yateye imbere. Kugira umenye ko wateye imbere ndababwire ivya mbere utegerezwa kuba ufise, utegerezwa kuba wafunguye neza. Ico nico cyambere kuko hakora mu nda, utafunguye ingwara zose ziruhukira yuri. Icambere ubanza kubona ko wafunguye neza. Ica kabiri ukabona ko ubisa amagara meza, ugwaye ukabona ko ushobora kwivuza. Ica gatatu utegerezwa kuba urara heza. Utabonye urara heza uzuvuga utaragera ku iterambere, naho uzoba wariye ukabona amagara yawe ni meza, mugukarara habi, ukarara mu nziva, ukarara mu nzu irimwe ibikogoshi, uzumenye ko utaratera imbere. Urumva ushitse mu nzu nziza uzocumenya ko iterambere ryagushayemwe. Ukazobona abana bawe bose babaye inshabwenge bose baja kwishuri kwiga, uzumenye ko wateye imbere. Dutegereza kubona abana b'u Burundi bose ari inshabwenge, badashoboye kwiga ntituzoba turatera imbere. Dutegerezwa kubona yuko mu Burundi igihugu cyacu dukingira ibidukikije kugira ngo navyo iyi si yacu izitubungabunge.